wifuza gushigwa hejuru, wifuza gutera imbere, wifuza kumara ibihe birebire, wifuza kuroranirwa, wifuza deliverance, wifuza kuba umuntu afise ibyangombwa byose, mbanze ndakubaze, mbega urashitse imbere y'Imana? Uragomba kuba rurangiranwa. Kaze mwese bakunze b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu, jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pasteur Nduwimana Joseph. Namashimwe n'umunezero kuri mwebwe mwashoboye kuronka umwanya w'ingene mukurikirana iyi video cyangwa ubutumwa bwiza. Reka ndagusabe kugira ngo ube rurangiranwa nawe korera Imana. Icyo ndagusaba, rungikira ubutumwa abantu babiri cyangwa batatu cyangwa bane, Imana izokwemera kandi Imana izogukunda kandi Imana izokunezererwa, izokugira rurangiranwa. Ako kara gace gato ariko ikizotuma uba rurangiranwa cyane, reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome hariya muri Timoteyo wa kabiri igice cyaho cya gatatu, dusome ku murongo wa 17, kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza, Imana nishimwe. Iri jambo riri mu bintu bishika bitanu tumaze iminsi turiko turasoma, turiko turavugana kugira ngo umuntu abe rurangiranwa. Nuko ivyanditswe byera bishobora kumutoza indero, nuko ivyanditswe byera bishobora kumuhana, nuko ivyanditswe byera bishobora kuba mu mutima wiwe. Hano rero iki kigira gatanu nico nagomba ko duhagarara ko cyane, kugira ngo ushobore kuba rurangiranwa. Nuko ivyanditswe byera biba muri wewe, hamukaba umuntu ashitse imbere y'Imana. Iyo umuntu akwije byangombwa imbere y'Imana, Imana iramwubaha ikongera ikamwubahisha. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu ashitse imbere y'Imana, apana kuhagera gusa, kuba umuntu akwije byangombwa, kuba umuntu anezereje Imana. Haleluya, haleluya. Umuririmbyi yaririmbye neza ngo iyo umuntu yubasha Imana, ngo na Imana imuha icubahiro. Imana nihabwa icubahiro. Hari amajambo meza turi kwijambo rivuga ngo umuntu ashitse imbere y'Imana. Nasomye ijambo ry'Imana hariya muri Daniyeli igice cyaho cya gatanu umurongo waho wa 27, haravuga ijambo rimwe rivuga ngo tekeri, risobanurwa ngo wapimwe usanga ntushitse. Imana idufashe cyane. Uyu mwami ngo yarapimwe ku munzani w'Imana, Imana isanga ntakwiye, Imana ikimufatira ingingo. Yo, Imana idufashe. Biraboneka yuko yaciye aja kurisha mu ishamba, ahura n'ibyago n'amagorwa akomeye kubera yabonetse imbere y'Imana adashitse. Mbega wowe mukundwa, nagomba ndagusabe, wifuza gushigwa hejuru, wifuza gutera imbere, wifuza kumara ibihe birebire, wifuza kuroranirwa, wifuza deliverance, wifuza kuba umuntu afise ibyangombwa byose, mbanze ndakubaze, mbega urashitse imbere y'Imana? Imana ugiye ku munzani wayo wosanga ushitse. Umuntu ashobora kuba rurangiranwa naho yoba atabirondeye, Imana yonyene ikabimugezamo. N'umuntu ashitse imbere y'Imana, haleluya, haleluya, Imana yamuraba mu makosa, nimusange mu makosa. Niko n'abantu witwa Daniyeli atererwa ahantu mu ntare, intare ntizashoboye kumurya kubera ngo yabonetse ashitse imbere y'Imana. Imana ikirungika marayika iravuga ngo wowe Daniyeli, nagukwiye gupfa urupfu rubi ngo wicwe n'abadayimoni kuko wanejereje. Yarashitse, marayika acaraza aramutabara. Mbega wowe urashitse. Ijambo ry'Imana ritegerezwa kugira umuntu neza, rikamushikana ahantu ashitse. Imana idufashe. Abantu mw'iki gihe ntibiyubara gushika imbere y'Imana, ahubwo biyubara kuroranirwa mu by'isi gusa. Ntibababazwa nuko Imana yoba itabemera, nibatega ubwoba, nibahindishwa agashitsi nuko badakwije ibiri imbere y'Imana. Imana idufashe. Reka ndakubaze, nk'uburoye ku munzani w'Imana wogira ibiro bingahe? Mbega urakwije ibiro? Nawe niwihako kabazo. Ariko reka mbaze, rimwe na rimwe abantu nibibaza ico kibazo. Ku munsi Imana iradupima, ku munsi Imana iratupima ikaraba ingene tumeze. Mbega urashitse ga muntu w'Imana?